Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashitse muri Tanzania aho yitabiriye inama izomuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu. Ni mu gihe mu ntara ya Ngozi havugwa abagabo bafata ku nguvu abana bakiri bato. Ano makuru rero tuza kuzungurukana hariya muri Kongo aho tuza kurabira hamwe ibiriko bivugwa muri ya intambara imaze gushika no mu gihugu c'u Rwanda. Aya n'ayandi ni muri Burakeye kuri uyu wa kabiri, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa kabiri aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tuyatanguriye ku rugendo rw'umukuru w'igihugu aho ari kumwe n'umutambukanyi we baraye bashitse hariya mu gihugu ca Tanzania aho bitabiriye inama igiye guhuza abakuru b'ibihugu vya Afrika, inama ijanye n'amasoko ntanganguvu, aho iyo nama igamije kwiga ku kungene abantu bose baba mu bihugu vyo muri Afrika boshikirwa n'umuyaga nkuba ndetse bagashikirwa n'ubuhinga bwa none. Iyo nama ikaba iza kubera hariya mu gihugu ca Tanzania, bakaziga n'ingene rero hoboneka ubufatanye bikorwa, bige aho amafaranga azovayo kugira ngo ivyo bikorwe kandi bikorwe bitarenze mu mwaka wa 2030. Ikaba ari ntumbero bihaye abo bakuru b'ibihugu bagiye kwigira hamwe kugira ngo barabe ingene uwo mugambi bawushira mu ngiro, bakoranye hagati yabo bakagiranira ifatanya bikorwa ndetse bakiga n'ubutunzi basanzwe bafise aho bwova, ubutunzi bukenewe kugira ngo uyu mugambi uzoshigwe mu ngiro. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Ngozi aho havugwa abana bagera kuri 3 bashorashujwe muri uku kwezi gusa kwa mbere ku 2025, aho umwana yatowe kuri wa 2025 mu mirima y'ibigori ari ku mutumba wa Rusuguti muri komine Ngozi. Yababaye cyane uyu mwana inyuma yo gufatwa ku nguvu rero n'umuntu akuze, ngo uno akaba ataramenyekana. Umwana yarajyana kwa muganga ariko aravugwa yongere akingigwe, abaganga bakaba ariko baramukurikirana. Rero uyu mwana ngo akaba agize gatatu muri uyu mwaka wa 2025 aho mu ntara ya Ngozi nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru Jimbere Magazine. Abakorera mu mashirahamwe yasanzwe haranira agateka k'abana bakaba basaba yuko iyi ngendo yohagarara, leta ikarondera ingene yituza ndetse ababikoze bakaronderwa bagashengezwa kandi bagakubitwa intaye mu gahanga. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubutunzi aho haraye hibutswe imyaka igera kuri 12 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igasha igatokombera mu muriro wadutse rero ugahitana ibidandazwa vya benshi, aho abarundi benshi barindiranye igishika yuko iyi soko izokubakwa yongere isubire gukora. Utwigoro twinshi rero tukaba twagiye turakorwa na leta y'u Burundi aho bagiye bagerageza guha isoko abazokubaka iyi soko nkuru ya Bujumbura, ndetse bikaguma bigorana. Imyaka 12 rero ikabirangiye isoko itarubakwa, ariko kandi mu mwaka wa 2024 umunyamigambi asanzwe yarongoye ishiramwe hamwe Ubaka Nation akaba yarasinyaniye amasezerano n'ubushikiranganje bujejwe inyubako kugira ngo aze yubake kino kibanza yubakemwo isoko ya kijambere iyo bise Buja City Plaza. Fabrice Manirakiza rero arongoye ishiramwe Ubaka Nation akaba yarashizeho n'ikigega cyo kugira ngo abarundi bagure imitahe muri iyo soko. Akaba yashizeho ikigega ciswe One Africa Investment aho abarundi bariko baragura imitahe kugira ngo iyi soko yubakwe. Abarundi benshi rero bakaba biteze yuko iyi soko izosubira ikubakwa maze mu gisagara ca Bujumbura, hagati mu gisagara ca Bujumbura subira kuba isoko nkuru ndetse ariyo mutima w'ubutunzi bwo mu gisagara ca Bujumbura. Fabrice Manirakiza rero akaba ariko aregeranya imitahe kugira ngo akore ico gikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Inyuma y'imyaka 12 umuriro wadutseyo ukayiturira igasha igatokombera, abarundi benshi bagahomberayo vyinshi. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe gishinze kugwanya ibiturire na kamwana wa mama Orikome avuga yuko bari bakwiye kwigiraho ivyigwa ku vyabaye muri iyi soko, maze leta igaha itegeko abadandaza bose badandariza mu masoko yuko bategerezwa gutunga assurance y'umuriro, bategerezwa kwikingira ibi vy'umuriro kugira ngo igihe umuriro wadutse nibahombe utwo bari bafise twose, baronke ishirahamwe rishobora kubashumbusha rikabasubiza amafaranga. Gabriel Rufyiri rero akavuga yuko
Gabriel Rufyiri rero akavuga yuko ivyabaye mu isoko nkuru ya Bujumbura vyari bikwiye kubera icigwa abadandaza bose, ariko kandi agasaba leta yuko ikwiye kubifata mu ntoke igafata ingingo yo gutegeka yuko abadandaza bose bakorera mu masoko botunga assurance y'umuriro canke bokingiza ibidandazwa vyabo, kugira ngo igihe hadutse umuriro nibazohombe twose, bazoronke ababashumbusha nk'uko bisanzwe bikorwa no mu bindi bihugu, kugira ngo bakingire utwabo, kandi vyoba ari ku neza y'abadandaza bikongera bikaba no ku neza ya leta, kugira ngo n'ikigo BR ntigisubire kuhahombera, kuko mu isoko ariho hava amakori atari make aja mu kigega c'igihugu. Tubandanirize muri sport, aho urukino rwa tenisi rubandanya ruhesha icubahiro igihugu c'u Burundi. Uburundi bukaba bwarabaye ubwa kabiri mu bihugu 10 biri mwihiganwa rya Zonaras riheruka kubera mu gihugu ca Kenya. Mu bihugu rero 10 vyose vyari vyitavye iryo higanwa, ibihugu rero 10 vyose Uburundi bukaba bwaje mu kibanza ca kabiri, bwarushijwe na Kenya. Kenya yari yateguye rino higanwa, vyumvikana yuko Kenya yari isanzwe iri mu rugo kandi yari ifise abakunzi bayo bari inyuma yayo, ariko Uburundi bukaba bwabaye ubwa kabiri mu bihugu 10 vyari vyitabiriye rino higanwa. Ibihugu rero igihugu c'u Burundi, ibihugu bwarushije hakaba harimwo Uganda, u Rwanda, Somalia, Seychelles, Eritrea n'ibindi. Rero ibi bihugu vyose Uburundi bukaba bwagiye imbere yavyo, bikaba ari iteka ku gihugu c'u Burundi, ndetse no ku rukino rwa tennis hano mu Burundi rusanzwe ari urukino ruriko rutera imbere mu Burundi, kuko rusanzwe rwararamuye n'umurundikazi Sada Nahimana asanzwe afatwa nka nimero ya mbere muri kano karere ka East Africa mu bakobwa, ndetse akaba ari no mu bibanza vyiza hano mu karere ka Afrika, ndetse no ku isi mu bakiri bato, cyane cyane mu bagore. Uru rukino rero rukaba ruriko ruratera imbere cyane mu Burundi, na cyane cyane yuko uwundi mugwi w'abarundi watahukanye umudari w'inzahabu mu nkino zariko zibera aho muri Kenya guhera itariki 14 gushika itariki 20/0/2025. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu, tugende hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho intambara hagati y'igisirikare ca Kongo gishigikiwe n'u Burundi ndetse n'umugwi wa M23 usanzwe ushigikiwe n'u Rwanda, intambara zikomeje. Izo ntambara zikaba ziriko ziriyamirizwa hirya no hino ku isi, aho rero mu gihe havugwa yuko igisirikare ca Kongo coba caravuye mu gisagara ca Goma, aho ico gisagara coba cigaruriwe n'umuhari wa M23 uri kumwe n'abasirikare bo mu Rwanda. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamaze kwiyamiriza iyo ntambara, rigasaba kandi u Rwanda gukura abasirikare bago mu gihugu ca Kongo, ndetse rugasaba kandi yuko bogana inzira y'ibiganiro, bagasaba kandi yuko intambara yihagarara. Ivyo rero Uburundi bukaba bwari bwitabiriye inama kuri uyu wa Mungu yari igamije kwiga ku kibazo c'umutekano uri kuravugwa hariya mu buseruko bwa Kongo, aho Uburundi rero bwari bwaserukiwe na Landry Sibomana asanzwe abuserukira aho mwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Landry Sibomana akaba yaragabishije avuga yuko iyi ntambara hamwe hatogira igikozwe, iyi ntambara ishobora kuba mbi canke igahitana ubuzima bwa benshi, kandi nawe nyene akaba yashize mu ry'abandi agasaba yuko intambara yohagarara hagatangura inzira y'ibiganiro, kandi agasaba yuko ubutegetsi bwose bwosubizwa mu minwe ya leta ya Kinshasa. Ndetse rero sibo bonyene, kuko na East Africa, umukuru wa East Africa ariwe yasanzwe ari n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto, yatumye ko inama bitarenze mu masaha 48 inama izohuza abakuru b'ibihugu ba East Africa. Akaba yavuze yuko rero iyi nama izobigamije ku kurondera umuti wa kino kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo. Kikaba kandi iki kibazo gikomeye kuko abantu benshi bamaze guhunga, ndetse n'ibihugu bimwe bimwe biriko bikomeza vyiyamiriza iyi ntambara. Umukuru w'igihugu ca Kenya rero akaba arongoye n'umuryango wa East Africa canke Afrika y'ubuseruko, akaba yatumye ku inama kugira ngo bagiranire ibiganiro. Ariko iyi nama umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi akaba adashoboye kuzoboneka muri iyi nama, aho avuga yuko mu bihe igihugu ciwe kirimwo adashobora kugenda muri iyo nama, agashima kuri ubwo butumire nako kigoro. Iyo nama rero ikazoba afise uwamuserukiye, mugabo wewe akaba atazoshobora kuhashika. Ni ntambara rero amakungu menshi ariko ariyamiriza, ndetse bavuga yuko iyi ntambara yohagarara bakaja mu biganiro. Ni mu gihe kandi abasirikare ba Kongo basanzwe bari mu gace ka Goma
Biciye ku muvugizi w'igisirikare rero ubutumwa yacishije kuri X nyuma yuko umuhari wa M23 utangaje yuko wigaruriye igisagara ca Goma, yavuze yuko abanyagihugu bari igoma boguma mu mihana bakaguma hamwe kuko bariko bakora buri kimwe kugira ngo ntihagire amaraso aseseka. Kongo rero ikaba itaratangaza neza yuko iki gisagara ca Goma yakivuyemwo, ariko kandi ni intambara ibandanya ifata iyindi ntera, aho no mu Rwanda iyi ntambara yabashikiriye, aho rero ni mu karere ka Rubavu, aho ibisasu bivuye muri Kongo vyahitanye abantu bagera kuri 5, abandi benshi barakomereka. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27/2025 nkuko vyemezwa na leta y'u Rwanda. Rero abantu bagera kuri 5 bakaba ngo aribo bahitanwe n'ibi bisasu, abarenga 30 nabo barakomereka. Kandi iyi ntambara rero ikaba iri kituma hari n'abandi bariko bahungira hariya mu gihugu cy'u Rwanda nyene, kuko ari wo mupaka wuguruye, ndetse bakavuga yuko n'abakozi bishyiramwe mpuzamakungu ONU nabo nyene bamaze gusubira mu bihugu vyabo, aho bahunze baciye kuri uwo mupaka Kongo isanzwe ihana n'igihugu cy'u Rwanda, bisanzwe biri mu matati kubera iyi ntambara nyene. Ni intambara kandi ikomeje gufata iyindi ntera hirya no hino, aho abantu benshi bariko basaba yuko iyi ntambara yohagarara, amaraso akareka kumeneka. Narirya iyi ntambara isanzwe imaze guhitana benshi, abagiye muri ivyo bihugu bagiye kwifatanya na Kongo canke n'abanyagihugu, bakavuga yuko rero iyi ntambara vyiza yohagarara. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryasavye yuko hotangura ibiganiro vuba bwangu kugira ngo amaraso areke guseseka, abasanzwe bari muri iyi ntambara bicarane, kuko atayindi nzira atari ibiganiro iyi ntambara babona yorangiriramwo. Tubashimire rero mwebwe mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa kabiri, tubipfuriza kugira ibihe vyiza mudukurikirana kandi ku mbuga zacu dusanzwe dukoresha, haba kuri X, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook. Naho ubutaha Imana ibahezagire. Morning Burundi, uburundi burakeye.